kubera ko byama biri imbere ibibi naho amaze gukora ibyiza byinshi sivyo mu gajeno bambeshe nta kibi ndabona amaze gukora ibyiza byinshi ariko mw'ivyo byiza bibama babona yuko yambara neza yagira gute mbega wozana ubwo buhinga nk'ubwo sivyo umugambi nk'uwo hama ukacereka kwambara neza siko tugende buke wiyumvire icambere na mbere n'umutsamukanye mukuru w'igihugu ntiyumvira ku mufuko wiwe gusa ntiyumvira ku iterambere giwe gusa hajya anyerega urinze wiyumvira ku bandi gisigura ko ubufise n'umutima wo gufasha kabisa yamanye umutima wo gufasha ico ni cambere kandi n'ubu arawufise rero mu gihe ariko aragerageza kutwereka yuko ari umuvyeyi wacu je nta nuwo mugereranya nawe kuko novuga ko ari kibasumba hajya umuvyeyi yamara umuvyeyi kabisa ntawe no mugereranya vraiment reka rero bino bintu tubihuze n'amakritike bamukorako ubwo burya bibanye na intelligence canke ubwenge bwiwe yo bafise ubwo abantu binya nka Burundi canke badakunda iterambere ry'igihugu ntibabona ko ari umuntu ari forte cyane ico nico bavuga ati uyu muntu burya urashaka uzurabe ikijuju burya ntibagitera amabuye canke igiti gitamwa ivyamwa ntibagitera amabuye ariko ugasanga igiti cyama ivyamwa abantu baragara bakagitera amabuye kugira bijya vyama bitibuka neza cyane ubwo si ntibaba bamubonamwo ikintu gihambaye bimaze kugenda uko bakagukorera ivyawe hama ukitahira kuko ni ibintu bishemeye basha ni ibintu umuntu wese yokumva yuko yoronka ikibondo ntawe uzorota ngo naka yaronse ikibondo mw'ubu buryo icize no kuba waramuvyaye aba yavuye muri wewe nta kiba cahindutse n'ubu wawe abara amaraso y'uwawe ubuhinga no hanze bakoresha no kuvuga n'ubuhinga twe ego ivyo twari tubimenyereye hanze kandi abantu benshi bahora baja kwivuriza hanze Burundi saluti vraiment kuko ni ibintu biteye igomwe kumva yuko Burundi bwacu hariho ingwara zimwe hariho ibintu bimwe byahora bidutwara hanze ubu bitakidutwara kandi turamutse mwego mwese mudukurikirana muri kompande z'isi turabaye mwaramutse mwiriwe biravana umwese naho aherereye so my name is promote bando camera utarakora subscribe like share comment nabikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza today is another day, another blessing, another beautiful day nagarutse na Alu Miss Mafyeri niyo mazina mwamuhaye tutubagiye nagwamenye maso inyana ibintu amazina menshi cyane turagarutse kugira ngo tuganire ku nkuru cy'ubwanje isa niyansagije nkuru isa niyansagije tuza kuganira ku bikorwa mutambukanye mukuru w'igihugu ariko arakora ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro turabanza tukakwakira ukaramutsa abantu bose badukurikirana bon ndabaramukije cyane ni link Arlene Alu comme d'habitude Miss Masoyi gwamenye musime na Masoyi nyana ndibaza usanzwe munzi eko barakuze cyane imbere yuko tuje mu kiganiro nyezira reka tubane duca agafaranga kandi tuvuge ibya Unaskoki niyo nationale de société coopérative kibonobono ikibonobono muri Unaskoki vraiment nibaza yuko tumaze kuhamagarira kenshi kuhamagarira mutware y'imitahe kabisa imitahe kabisa ibihumbi 12 byawe ni ibintu biryoshe gukorera mu gihugu cawe cyangwa gushira ikintu mu gushira umutahe mu gihugu cawe mu kintu kiri mu gihugu cawe kihokera mu gihugu cawe kandi ubona yuko biri gutya uko gushikisa uburimyi bw'ikibonobono ni ikibonobono kiko kiratera imbere niko twobivuga kuko kigeze ku yindi ntambwe kabisa yes Unaskoki rero nongerako nsa n'uwongerako bariko barahamagarira abarundi benshi cyane bashobora kurima igitegwa cy'ikibonobono naho hoteli biti bitatu ariko bakaba ari abarundi benshi barenga n'umuriyoni wanashaka birashobora gufasha imbona kazoza y'igihugu yes aru akatuje kubikorwa by'umutambukanye mukuru w'igihugu ariko arakorera mu gihugu nabonye kuri Twitter amafoto y'abana babiri bashoboye kuvuka
muri bwa buryo bise fecondation in vitro. Turashaka tuvuge kino kintu wowe ubwawe iki kintu agaciro kangana gute? Icambere na mbere navuga ati reka jewe nkeze umutambukanye mukuru w'igihugu kuko première dame n'umuntu twaronse hageze n'umuntu twese twamwe twifuza yuko hari ibintu kanaka yo dukorera ariko gushikisa bikaba biriko biragira mu ngiro twagiye tubona aba première dame batandukanye ariko wewe vraiment aje ari final kuko iyi fecondation in vitro kuko ni novuga gute ni kintu caje abantu benshi baciteze kuko birababaje kubona ushika muri 40 ushika muri 30 utararonka ikibondo ukaca usanga uriko urabuze uruvyaro ku ngwara kanaka canke ku kibazo kanaka ariko gushikisaha ukaba utoshira kubura ikibondo ndetse mwarabona yuko n'abanyamahanga batandukanye bariko baza kwibarukira ino bakoresheje ubwo buhinga bwa none kuko ubwo buhinga bwa none n'ubuhinga buje gukiza imitima y'abantu agahinda abantu bari bafise kutaronka abana kuko ni ibintu biryoshe ni ibintu umuntu wese yoshigikira ni ibintu umuntu wese yotera intege umuntu yovuga ati n'ukuri aha hantu bon ndafise ishaka kuko nuwumva yuko atoronka uburyo bwo kuvuga ati jewe mbyare kubwo buryo kandi azi neza ko atakibondo afise ndazi yuko umuryango wopfa umuterera ariko ubu mugambi fecondation in vitro twagomba twibutsa abantu ko ari ubuhinga ari ubuhinga bwa none bwaje ushobora guhuza umugabo n'umugore bashobora kurondoka biciye mu buhinga ariko ndafise akandi kantu ushaka gusa kuko iki ni kiganiro ni kiganiro cy'ideba tuza twungurana ibi na biriya kubera ko hari byinshi ubufise uvuga kandi hari byinshi mbafise nshaka kubivuga na cyane cyane uyu mugambi rero kubona yarawiyumviriye akawuzana mu Burundi n'umugambi ushobora kuba waratwaye uburyo bwinshi eske tubihuza n'abantu bamaze iminsi batyoza kubera ko uno mugambi ataco bawuvugako icambere na mbere abatanguye kuvuga canke abavuga akenshi ntibavuga ku vyiza abatyoza igihugu canke umukuru w'igihugu cacu canke nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ntibavuga ku vyiza toujours bama babona ibibi bari muri côté négatif ntibigera baza muri côté positive kubera ko vyama biri imbere ibibi naho amaze gukora ibyiza byinshi sivyo mu gaje no bambeshe nta kibi ndabona amaze gukora ibyiza byinshi ariko mw'ivyo byiza bibama babona yuko yambara neza yagira gute mbega wozana ubwo buhinga nk'ubwo sivyo umugambi nk'uwo hama ukacereka kwambara neza siko tugende buke wiyumvire icambere na mbere n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntiyumvira ku mufuko wiwe gusa ntiyumvira ku iterambere ryiwe gusa yiyumvirira ku barundi bose akiyumvirira ku banyagihugu bose kuko yaba yiyumvira kuri we gusa ntiyokora umugambi nk'uwo kuko ni ibintu usanga natwe ubwacu twicaye tukiyumvira araturonderera iterambere ntako atagira kugira ngo dushike ahantu kanaka bino bintu rero waru kera maze imisi mbona ubundi ashobora kuva ngakaja kwivuriza Kenya kwivuriza hanze kubona uyu mugambi waraje abanyamahanga bakava mu bihugu byabo bazina ikintu dukwiye kwishimira koko ni ibintu biryoshe cyane ni ibintu biryoshe kwishimira narabivuze ati nawe nyene ubwiwe kwanza yarabivuze ati jewe plus umvuga ko nambara ibizimvye nambara ibirenze nishima ngira gute ubu uri kuramenyekanisha rero plus bamumenya niko bazomenya n'imigambi yiwe ariko akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi nico cambere je no shima kuko no batera n'intege ati bandanya muvuga ahubwo kugira ngo bamenye n'iyindi migambi abanyamahanga kuko uburundi bwacu uko buratera imbere umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ari ku kivi nta muntu yoreka kuvuga yuko atari ku kivi kuko ni ibintu biboneka
yatuzaniye ibintu byinshi, amashuri, abatishoboye ba fondation mugira neza irabafasha, badashoboye kwibaruka bakoresheje nk'uko byahora basi bagakoresha ubuhinga bwa none, ubu bararonka ibibondo. Murabona yuko ari ibintu ubwiwe nawe ariko agerageza kugira ngo umurundi wese ashikigwe. Birababaje kubona ufise amafaranga, ufise ibintu byose, umukozi akakora isuku agapanga ibintu neza, ntusange n'igitambara cavuye ku ntebe cakorokeye hasi, ugasanga kumwe wabisigane kubisanze, utagira umuntu abisambagura. Ico kintu ni kintu gikomeretsa cane. Umugabo toujours akamasanga ni vyiza ko ibintu biguma bipanze, ariko kajya kantu nyene ko papa mama yambi nakantu karyoshe cyane. Rero burya rishize mu ico kibanza kugira ngo atanguze uwo mugambi, ariyumvira eske je abantu hafise abana mbameze gute, bafise igikomere kingana gute. Umva agerageza kushira mu bintu byose, kwinganya na wewe, sivyo kushira mu kibanza ciwawe kugira ngo abone ko twese twoshikirwa mu kunezerwa no kumva yuko imitima yacu iremye. Ni kuvuga mama Burundi ni umuntu ariko aragerageza kurema ibyishimo neza cyane, haba mu Barundi, haba mu banyamahanga, bindi bintu. Rero aru jewe ndashaka duse n'abamugereranya n'abandi bakuru b'igihugu, tuve ngaha mu Burundi, ko ngaha mu Burundi ntibaza ko ataba première dame, haza première dame bakoze nk'ivyo ariko arakora. Tube une tuvugishanye ukuri, sivyo? Tugereranye muri Afrika wanashima, tuje Rwanda, tuje Uganda, tuje Kenya, tuje hehe, hari umuntu n'umubona wo kompara na mama Burundi wacu? Nukuri simbeshe, jewe ndi umuntu akunda kuraba ibintu canke gukurikirana ibintu. Nta kintu ndumva ngo umugambi umutambukanye w'umukuru w'igihugu mu Rwanda ngo yagize ibi, umutambukanye w'umukuru w'igihugu naka yagize ibi. Umva sindi usanga toujours hagaruka uwacu, kubera ko hajya anyerega urinze wiyumvira ku bandi, gisigura ko ubufise n'umutima wo gufasha kabisa. Yamanye umutima wo gufasha, ico ni cambere, kandi n'ubu arawufise. Rero mu gihe ariko aragerageza kutwereka yuko ari umuvyeyi wacu, je nta nuwo mugereranya nawe, kuko novuga ko ari kibasumba. Hajya umuvyeyi yamara umuvyeyi kabisa, ntawe no mugereranya vraiment. Reka rero bino bintu duse tubihuze n'amakritike bamukorako. Ubwo burya bibanye na intelligence canke ubwenge bwiwe yo bafise, ubwo abantu binyanka Burundi canke badakunda iterambere ry'igihugu ntibabona ko ari umuntu ari forte cyane. Ico nico bavuga ati uyu muntu burya urashobora kuzurabe ikijuju burya ntibagitera amabuye, canke igiti gitamwa ivyamwa ntibagitera amabuye, ariko ugasanga igiti cyamwa ivyamwa abantu baragara bakagitera amabuye kugira bijya vyamwa bitibuka neza cyane. Ubwo si ntibaba bamubonamwo ikintu gihambaye bakagerageza kuburizamwo icambere na mbere nakaye kano buvuga kwico kintu. Icambere na mbere impamvu bagerageza kuvuga uko atari, icambere na mbere no gushaka kumucafuza. Mugana we aho kumva yuko yocafura aca vyitwaramwo neza, sivyo? Nico kintu cambere nje ndamwigira abantu akabereka ibikorwa, abantu akaca bereka ibikorwa, kandi natwe tukaca tuja ku matere tukerekana ibikorwa ariko arakora, sivyo? Kuko nawe ubwiwe arashoboye, ariko ntiyo vyishoboza wese ku mamedia tubibereke. Ifoko bijya bintu akora hagira abandi bantu babishikana kure. Twebwe rero natwe tuba turi maso, tuba dukanura, tuba tubona abo bantu bariko bashaka kumwataka, natwe tukaca tuvuga ati gezaho ico uri kuravuga ni kosa, sivyo? Natwe ico tuzi ni iki, kandi uco usanga twebwe kubera ko nitwe turi kuri terre, nitwe dushika, nitwebwe twerekana, nitwe dufite ama preuve, sivyo? Ibikorwa, sivyo? Nitwebwe uco usanga abantu benshi bakora bavuga ati bwa bundi nakayavuze bijya anye, kumbe shara mwanka kweye, mwanka bigeze hiye. Urumva
jewe nama navuze ati usanga toujours muzokwama muriko muravuga ati umutandukanye w'umukuru w'igihugu yamarika agira ibi yamarika ariko uzosanga uri kurihenda kubera ko ibikorwa bon n'umudamu ari forte n'umudamu ibintu byose n'umupambanaji vraiment sivyo aragerageza uburyo bwose ashoboye agapambana kugira ngo wewe ujya jewe uriya ashobore gushikirwa nabonye ku binyamakuru byo mu Rwanda bimwe hari ibinyamakuru byatanguye kwitwa umutamukanyi w'umukuru w'igihugu wo mu Rwanda ko ari mama Rwanda kajambo mama Burundi rero baragakopye ubwo rero tuvuge ko influence yanyu hari ico iri kiramara ku bikorwa by'indongozi zacu special makuri mama Burundi rero twagomba duse n'abakeza ibikorwa byiwe tubwira abantu ko bino bintu ntaguciriyemo hari umuntu yanyandikiye ryari Edro ndi mu bikorwa yashoboye kunyandikira ariko bisa n'ivy'umutambukanye w'umukuru w'igihugu ariko ngira mvuge ku mushinga nahe wiwe umukuru w'igihugu yambwiye ati nukuri turagusavye utuvugire twebwe abanyarwanda hari abanyarwanda tugorewe ngaha mu Rwanda kandi ari igihugu c'iwacu ngo yakwandikiye ego mfise message arambwira ati jewe nukuri nta kintu kinyohera nk'intwaro ya Sendedefted sindabona ukutwara ariko ndayumva beshi barazi ukuri ica kabiri acambwira ati nukuri naho bafunze umupaka bwa mugasinzi umva mugabo n'ivyo yanyandikiye andiko ngerageza kubabwira ivyo yanyandikiye antuka hariho abanyarwanda imitima imenetse aragerageza arambwira ati jewe mumbabarire mvuga ubwoko arambwira ati jewe ndi umuhutu wo mu Rwanda ariko turagorewe muri no Rwanda nta mwidegemvyo dufise toujours twama tugaruka yuko ari twebwe turi mu makosa twigera bagirizwa genocide ibyo birazwe urumva twebwe twavutse ivyo tuvyumva ku matwi ariko gushikisa hani twebwe tuko turabihogwa kandi tutazi kumva histoire umva hari abana bavutse muri kahise voilà nawe carambwira ati nukuri naho bugaye aragerageza basi atubwira ati jewe ndugururiye akaryango gatoyi oya baca barasareka nubundi oya ndikumvuga message banyandikiye arambwira ati ndakweretse ndagusabye no kuri mugende mutuvugire atwugurira akantu gatoyi avuga ati nocishamwo umwe ibaze nk'ubu mugabo muri uyu umwe impamvu nanje ico kintu nshaka kukimwishirira ngaha muri uyu umwe twakwibaza yuko ho kwinjira bafite imitima imenetse hariho aboza nk'abafite imitima imenetse mugabo itamenetse hari ikibazanye rero niyo mpamvu ivyo bintu bashobora kuvyigako ariko naramubwiye ati uko biri kose umukuru w'igihugu cacu ntanziga afise arabakunda namubwiye uko nyene arabakunda n'uyu mugabo zobafasha kandi azobafasha kandi ikintu kimwe wa fecondation in vitro uko nyene ari kwa kuntu usanga ari butegetsi ikintu gihari rero Liam promoter jewe nivyo nariko ndavuga umuntu azokwibaza yuko ari karacafuza sivyo gushikiye isaha bariko bifuza ati wayi atodutwara natwe urumva message ndazifise ngaha ntimwibaze ngo jewe ngo ndiko ndababesha message ndazifise ngaha wayi atodutwara rero gushikisaha nimba ikindi gihugu gisigaye abanyagihugu mu kindi gihugu biyumvira yuko umuvyeyi wacu Evariste Ndayishimiye bashobora kumva yuko ari we yobatwara gisigura ko hari ico bamubonyemo gisigura yuko hari iki ineza bamubonyemo canke iterambere bamubonyemo ubu ikintu nkundira umukuru w'igihugu cacu atwara ibintu bukebuke kandi bikagenda neza nitwiruka
ntituri kuri terre tugire afomark n'abandi bakuru b'igihugu canke abandi banyagihugu twebwe ibintu byose tubitwara bukebuke rero ico kintu ncambere nico noshima nka numva yuko nokeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ashigikiwe n'umuntu akomeye voilà arashigikiwe nta kintu kiryoshe nko kumva yuko umukuru w'igihugu ari umupambanaje n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaca umupambanaje rero kuko ico kintu ni gifise inguvu nyinshi turashobora kuvyumva ku matwi mugabo tukibaza yuko c'est simple ariko si ibintu bisanzwe icara wiyumvire eske umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kugira izi nguvu zose mbega wibaza yuko yoba ariko arondera amatungo yiwe ntariko arondera amatungo yiwe ariko arondera iterambere ry'iwawe n'iry'uwundi n'iry'uriya niryo kwisi yose kuko urinze ubona voilà niyo mpamvu ndakubwiye ati n'iry'iwawe n'iry'urya n'iry'uriya kuko bariya bose abo mu mahanga bariko barashikirwa mu bisanzwe barakwiye support ikomeye cyane gose irakwiye support ikomeye niyo mpamvu tuguma duhamagarira abantu bose ko abantu kino kiganiro kuko abantu badukurikirana bari mu mihingo yose itandukanye my friend ntuzogwanye umuntu yahezagiwe burya guhezagirwa kwa mbere nuko kuntu tukuvuga neza sivyo yego ukuntu erega izi message zitemwanyaje muba mutanga canke dutanga ni nayo mihezagiro ya mbere ku muntu yaribwe n'Imana kandi umuntu ahezagirwa sero nivyo ari karakora yego kandi aru burya ikinyoma ntigera gitsinda ukuri ico coco nivyo namanavuze rero mama Burundi twaguma dusa n'abamukeza kumutera intege kuvyo ari karakora na cane kandi rero umenye ko na Yesu atemewe na bose ico coco yemewe na bose bisugura kuvyo ari karakora twebwe abarundi mu mutima turabibona kandi turabishima ni naho mpamvu buratuza ngaha tukafata umwanya tukicara tukavuga ibi byiza rero nashaka use n'abahamagarira abantu kugira ngo bamenye bino bitaro ubwabyo aho biri kuko ndaze warashitse igihe kimwe yego kugira ngo uyu mugambo uzoza urafasha abantu bose kuko si mu Burundi ni mu mahanga mu Burundi yego iri hehe icambere novuga yuko bon musanzwe muhazi ibitaro biri mu Kibimba byitwa umugiraneza byitwa clinique umugiraneza ni clinique imeze neza cyane isuku guhera kwibarabara antuka vraiment uhashitse ntiwidoga wowe nyine ukihashika uravuga ati nukuri ahantu hateye igomwe ni ibintu tuka icambere twoshima tugashima kuko n'intara ya Gitega iriko iratera imbere kuko ivyo bintu nitwaye tubimenyereye mu ntara twaye tubimenyereye ngaha muri ville muri Bujumbura gusa ariko ibintu nk'ivyo bikaba biriko birabera mu ntara n'iterambere ni ibintu umuntu wese yokwifuje kuvuga ati nanje ibi bintu ndabishaka mu ntara yiwanje nanje kindagishaka mu ntara yiwanje urumva ariko reka dushima Imana yuko bitanguye kuko twebwe tuje Uburundi twigendera bukebuke kandi tugashika ku ntego tuba dushaka tukiraho nyene haraba mama bashobora kuba kwadukurikirana bakumva n'umugambi nakeka jambo wabwira kuko ndazi ko ari umugambi utegeza kubagwa neza cyane nta mu mama yoraba kino kiganiro ngo ariko kugikunda cyane ariko kugishikana kure nakeka no wabwira bon reka mbwire kwanza aba mama si tubafise kibazo cyo kutavyara icambere na mbere no basaba yuko boshika ku bitaro bagahabwa ibi bagasaba ati twebwe bimeze gutya bakakumviriza basi muri rusange bamaje kukumviriza barakubwira ibintu byose bisabwa sivyo uko bigenda bimaze kugenda uko bakagukorera ivyawe hama ukitahira kuko ni ibintu bishemeye basha ni ibintu umuntu wese yokumva yuko yoronka ikibondo nta uzorota ngo nakayaronse ikibondo mw'ubu buryo icize no kuba waramuvyaye aba yavuye muri wewe nta kiba cahindutse nuwu wawe abara amaraso y'uwawe ubuhinga no hanze bakoresha no buhinga twe ego ivyo twari tumenyereye hanze kandi abantu benshi bahora baja kwivuriza hanze Burundi saluti vraiment kuko ni ibintu
ni ibintu biteye igomwe kumva yuko Burundi bwacu hariho ingwara zimwe zimwe hariho ibintu bimwe bimwe byahora bidutwara hanze ubu bitakidutwara gazogira igihe nazangwara tugenda kwivuriza hanze pourquoi pas mama Burundi bien sûr dukemurira ngaha neza cyane kazi dukemurira ubu byatanguye kazikemura itike wahora uri haye indege uja mu mahanga ngo ugiye kwivuza riha aho mu kibimba nuburashika n'igitega deje mugani mu ntara ya Gitega nukuri ni hafi sibyo ni saha n'inusu ukabushitseyo muga ahantu wahora ugenda amasaha 3 n'indege canka amasaha 4 ugiye kwivuza ni ibintu bishemeye kumva yuko deja uguma mu gihugu c'u Burundi nturi hitike y'indege nk'iyo wahora uriha urumva na dépense ziragabanuka ntushire ko rero n'amafaranga rero yo kuja kwivuza nayo aba ari finale ivyo nivyo gukeza nivyo gushima akandi kantu kanyuma je nshaka use n'uvuga abanegura sasa ka message kaba gusa mu majambo makinya abanegura ibikorwa vyiwe canke abashaka kumuca intege tubavuge ko nabo iki tubahe message yiwe navuga yuko abashaka kumuca intege vraiment nukuri Murundi ntacika intege komerezaho mushake mu no shaka ndababwira ati shaka mubandanye kuko ntaco muzohindura ameze uko shaka umukatishe uforce ushirako nikamba tihindukira ntageza ameze uku afise ivyiwe ariko arapanga afise ivyiwe ariko arakora kabisa yanditse yateguye umva programme yose ipanze rero ibintu vyose ngabo Burundi hajya kiba gipanze reka tugushimire cyane nande ndabashimiye gose duha ikiganiro ciza cyane tubwira abantu bose yamba kuko wifuza kudusupportinga cyangwa kudushigikira ntibagire kufyonda ajya kugakengeri gire subscribe guys turakeneye abantu benshi turabakunda cyane nizere ko mumeze neza uwe neza imana ibahezagire cyane ciao